kandi abashoramitahe bose bo mu gice ca mbere bazoba bemerewe gutora ako karusho kabo. Mu nkundira iki kintu ndagisubiremwo kugira uwo ari we wese agitahure, kuko ibi biri mu nkuru nziza tuzaniye abashoramitahe batwizeye kuva ubwa mbere. Ntivyumvikana ko ubu hoca haza abashoramitahe ngo bace bafatwa neza kurusha abaje ubwa mbere, kandi abaje ubwa mbere aribo batumye ibi vyose mubona bikunda. Nibo batumye na leta itugirira ikizere ikabona ati n'umugambi w'abene gihugu, n'umugambi w'abarundi bose. Rero nsubiyemwo kubisigura neza, ni akarusho kabinjiye ku gice ca mbere kava kubagiye kwinjira ku gice ca kabiri. Nari ntejeye gusigura neza ati hari ibice 8 kwijana ivyo bita prime d'omission canke issue premium. Ivyo bice 8 kujana bizova kuba shoramitahe bose bazinjira muri iki gice. Ubu rero muri iki gice aboza bashika ibihumbi 5 nyene bakagura imitahe ingana n'iy'abambere baguze, prime d'omission izociba vya bice 8. Turabaramukije mwese, karibu cyane ku kibanza ca Buja City Plaza, ikibanza cahozemwo isoko rikuru rya Bujumbura, ikibanza tugiye kubakamwo projet ya Buja City Plaza. Kuri uno munsi rero tugire lancement y'igice ca kabiri cyo kwegeranya imitahe mu kigega ca One Africa Investment Fund. Ndasubiyemwo uno munsi ni gushira habona canke gutanguza icese igice ca kabiri cyo kwegeranya imitahe mu kigega ca One Africa Investment Fund. Kuri ubwo rero hariho ibimenyeshwa abashoramitahe, ibimenyesha abanyamakuru, ibimenyeshwa abarundi muri rusangi. Uyu munsi iki kiganiro kiza kuba kiremeshejwe na jewe FABLICE Manirakiza nk'umupromoteur wa projet ya Buja City Plaza, na Monsieur Alegahama, directeur general wa societe ya African Dream Assets jejwe gucunga no ku managinga ikigega cha One Africa Investment Fund, na Maître Diomedi ajejwe conformité n'ivy'amategeko muri ibi vyose turiko turabashikiriza. Rero guhera uyu munsi kuwa 28 ukwezi kw'indwi mu 2026 ikigega cha One Africa Investment Fund OPC ku mugambi wa Buja City Plaza ku gice ca mbere gusa, faze ya mbere, ikigega kiruguruye igice ca kabiri cyo kwakira no kwegeranya imitahe y'abashoramitahe, ico bita IPO canke Initial Public Offering, ku mugambi wo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura. Umushoramitahe yemerewe kugura imitahe yose yifuza. Uko ugura imitahe myinshi niko uzokunguka inyungu nyinshi. Menya kandi ko agaciro k'umutahe w'amadolari kari hejuru y'umutahe w'amafaranga y'amarundi. Uko imitahe izogenda irunguka, uko ikingiwe, uburenganzira bw'umushoramitahe n'ibindi vyose vyerekeye umushoramitahe muri uyu mugambi vyose biri mu gitabo bita prospectus. Ico gitabo cahawe uruhusha kuwa 20 ukwezi kw'indwi uwu mwaka nyene w'2026 n'igisata ca leta kijejwe gucunga imitahe bita IRMC. Ico gitabo categuriwe uwo wese canke uwariwe wese yifuza gushora imitahe yiwe muri iki kigega ku mugambi wa Buja City Plaza. Ushobora kukironka uciye ku mirongo
n'amatelefone y'ikigega n'abafasha gucunga no gukurikirana ikigega. Aho niho ushobora kuronka ico gitabo cemewe ca prospectus. Bimwe rero mu bigize ico gitabo canke bimwe bikuru bikuru biri muri ico gitabo ca prospectus cemerewe kandi cerekeye umushoramitahe wariwe wese nibi. Icambere, ikiguzi c'umutahe. Umutahe wahora ku bihumbi 103 vy'amarundi ubu uraduze ku bihumbi 111 by'amafaranga y'amarundi. Umutahe wahora ku dolari 103 ubu uraduze ugiye ku dolari 111 y'amanyamerika. Ndasubiramwo, umutahe wahora ku bihumbi 103 by'amarundi ubu uraduze ku bihumbi 111 by'amarundi. Umutahe wahora ku dolari 103 ubu uraduze ku dolari 111 y'amanyamerika. Akarusho kubinjiye mu kigega ba mbere n'abinjiye mu kigega ku gice ca kabiri. Ibice 8% nivyo bigiye kuba inyongeragaciro y'imitahe yose yaguzwe mu gice ca mbere. Ni ukuvuga abaguze imitahe bose mu gice ca mbere bavyita prime d'omission canke issue premium. Iyo nyongeragaciro ikazova ku mitahe yose igiye kuzogugwa canke kwinjira muri iki gice ca kabiri. Ikazogabugwa inyuma y'iki gice ca kabiri giheze haharuwe neza igitigiri c'imitahe yose yinjiye mu gice ca kabiri. Kandi abashoramitahe bose bo mu gice ca mbere bazoba bemerewe gutora ako karusho kabo. Akarorero, hamwe ikigega coba kigizwe n'umuntu yaguze umutahe umwe gusa mu gice ca mbere, hanyuma mu gice ca kabiri hagaca haza umuntu akagura imitahe 2 gusa, uwo yaguze umutahe umwe mu gice ca mbere yoca aronka inyongeragaciro y'ibice 16. Bivuga biti ni vya bice 8 duhejeje kuvuga bica biza biriyongera. Kuri iyi ngingo nyene womenya neza ko abinjiye mu gice ca mbere no mu gice ca kabiri agaciro k'umutahe kazoguma kangana. Ico biyita nominale, valeur nominale. Menya neza kandi uwuguze umutahe mu gice ca mbere canke uwaguze umutahe mu gice ca mbere aremerewe kugura umutahe no mu gice ca kabiri mugabo ku kiguzi caho umutahe ugeze. Mu nkundira iki kintu ndagisubiremwo kugira uwo ari we wese agitahure, kuko ibi biri mu nkuru nziza tuzaniye abashoramitahe batwizeye kuva ubwa mbere. Ntivyumvikana ko ubu hoca haza abashoramitahe ngo bace bafatwa neza kurusha abaje ubwa mbere, kandi abaje ubwa mbere aribo batumye ibi vyose mubona bikunda. Nibo batumye na leta itugirira ikizere ikabona ati n'umugambi w'abene gihugu, n'umugambi w'abarundi bose. Rero nsubiyemwo kubisigura neza, ni akarusho kabinjiye ku gice ca mbere kava kubagiye kwinjira ku gice ca kabiri. Nari ntegeye gusigura neza ati hari ibice 8% ivyo bita prime d'omission canke issue premium. Ivyo bice 8% bizova kuba shoramitahe bose bazinjira muri iki gice ca kabiri. Suppose ubu dufise abanyamitahe canke abashoramitahe barenga 5,000. Ubu rero muri iki gice aboza bashika 5,000 nyene bakagura imitahe ingana n'iy'abambere baguze,
prime domisi izociba vya bice 8. Mugabo haje abigwije incuro zibiri, prime domisio izociba ibice 16. Canke haje abagwije incuro zitatu, prime domisio izoca iba ibice 24. Urumva ko mwebwe mwaje mu gice ca mbere murafise uruhara rero ubu bwo kwinjira muri promotion ya twese kugira twegeranye abashora mitahe bashobore kuza ku bwishi, kuko uko bagwira niko turonka iyo nyungu yitwa inyongera gaciro ku mutahe. Mu Kirundi n'iryo jambo twarose twokoresha. Ndabandanya. Iki gice ca kabiri kugura imitahe kizomara ikiringo gito cyane kitarenze amezi 3 mu bice bitatu vyategekanijwe, bikongera bigategurwa, bizoza biramenyeshwa ryari n'igihe bizoza biratangura. Mutahure ko muri ca gitabo ca prospectus handitsemwo ko amakampanye ari 3, muga kampanye imwe ntizozirarenza ikiringo c'amezi 3. Bivuga biti abagira binjire muri iki gice ca kabiri, nitwugurura igice ca gatatu nabo bazongera baronke ya nyongera gaciro ku mutahe. Bivuga biti kuza kare niko ufatwa neza, niko utangura kuronka inyungu ku mitahe uba washizemwo. Inyuma y'igice cyose umutahe uzoza urashirwako inyongera gaciro haharuwe neza aho ikigega kiba kigejeje kwegeranya imitahe. Umugambi wa Buja City Plaza uri mu bice 7. Iki gice ca mbere cyatanguye kubakwa ni inyubakwa y'ubwoko bwa shopping mall igerenze incuro 5, harimwo n'igice cyo munsi bita cave. Izubakwa muri metero kwadrato 3276. Iyi nyubakwa itegekanijwe kubakwa mu kiringo c'imyaka 3. Umugambi wa Buja City Plaza ku gice ca mbere gusa, faze ya mbere, wahawe ikiringo c'imyaka 24 yo kwisubiza umutahe no gukuramwo inyungu, hanyuma inyubakwa igasubizwa leta. Aha ndasigura neza, umugambi wa Buja City Plaza ugizwe n'amafaze 7. Mugabo contrat PPP mwagiye murumva, amasezerano yose, ibiganiro, imyumvikano yagiye iraba iharuriye ku gice ca mbere gusa. Imyaka 3 yo kubaka ni faze ya mbere gusa. Twahawe ikiringo kingana n'umwaka umwe kugira tuce tugira ama etide yandi vyigwa bindi kuri ayo yandi mafaze yose. Uko faze zozirongegwako niko tuzogenda turabakomunika. Umwimbu w'umushora mitahe ku mwaka. Iki kintu mugitahure neza, kuko hejuru twabasiguriye inyungu ya mbere umushora mitahe wa mbere yatanguye kuza canke uvyuka kare aronka. Ubu rero tugiye ku mwimbu w'umushora mitahe, bivuga biti entere muri ca gihe cyose tuzoba turiko turavyaza umusaruro ya nyubakwa. Hafatiwe ku vyigwa vy'ubu, ivyigwa vyerekana ko hategekanijwe umwimbu w'ibice bitari munsi y'8% ku mwaka, kandi bishobora no kurenga ku mutahe umwe. Inyuma yuko inyubakwa yatanguye gukoregwamwo, urumva ko uwo mwimbu turiko turababwira uzoza uraboneka inyuma yuko inyubakwa yatanguye gukoregwamwo. Abashora mitahe bazohora bamenyeshwa umwimbu wabonetse bitarenze kuwa 31 mu kwezi kwa gatatu buri mwaka.
Inyuma yaho umushoramitahe wese azoba yemerewe guhabwa umwimbu wiwe wabonetse ku gitigiri c'imitahe yiwe biciye kuri nomero ya konte canke telefone yatanze igihe yagura umutahe. Iki kintu ndagisubiremwo, ni umwimbu uzoza uraboneka muri ya myaka 24 twatanguye gukorera muri ya nyubakwa. Bisigurika ati waguze umutahe umwe uzoza uraronka ibice bitari munsi y'umunani canke bishobora no kurenga 8 kujana buri mwaka kuri cya kiringo cy'imyaka 24 yose. Kandi amaraporo azoza araboneka bitarenze itariki 31 z'ukwa gatatu, hanyuma ayo maraporo akaba publiye. Ibi byose ndiko ndababwira biri muri cya gitabo ca prospectus kugira umwene gihugu wese ashoye imitahe muri uwo mugambi abandanye yiberaho neza, abandanye yitungira. Menya neza izo nomero za konte ziba zatanzwe canke zikandikwa n'umushoramitahe ku rwandiko rwo kwiyemeza kuba umushoramitahe, ico bita acte d'engagement. Nonga turafite ama exemple murashobora kuyerekana. Ivyo rero biri muri bimwe bigize ca gitabo ca prospectus. Ico gitabo kiri ngaha, ico gitabo cemerewe uwariwe wese ashobora kukironka ku mirongo y'ikigega ca One Africa Investment Fund, ashobora kukironka no kubafasha bose ku managinga canke gukurikirana ikigega ca One Africa Investment Fund. Haramenyeshejwe ko abashoramitahe bose bemerewe kuronka impapuro z'imitahe yabo bita titre de part. Bakazozihabwa ni banke ya Bankobu ariyo yahawe akazi ko kwandika no gukurikirana urutonde rw'abashoramitahe logiciel. Menya neza urupapuro rwa titre de part ruratandukanye n'urupapuro rwo kwiyemeza kuba umushoramitahe. Urupapuro rwa titre de part ruri ngaha turabereka uko ruzoba rumeze. Turashimira gose cyane banke ya Bankobu, yaradufashije, yaratubaye hafi kuva no mu ntango. Yashizeho ubuhinga bwa none, yarashizeho logiciel igiye gufasha abashoramitahe bose, igiye kuzira barosiza impapuro ziriko turababwira. No guhera uno munsi uwari we wese ashobora kwitura agence ya Bankobu ahariho hose. Nibaza ko guhera n'uno munsi canke vuba ni programa y'ikigega cyacu mutangura kuyibona muri e-note. So Imana ihezagire cyane Bankobu. Mukaba mushobora mukuba umushoramitahe usabwe kuriha umutahe canke imitahe yawe kuri imwe muri aya makonte duhava tubabwira canke ari muri uru rwandiko tuza kubaha mugashikiriza ya banke canke ama microfinance ari kuri runo rwandiko. Ushobora kuriha aho hose wifuza uri kwisi hose kuri banke ariyo yose yemerewe n'amategeko bien sûr. Kuba ari hanze y'u Burundi uca ukoresha konte y'amadolari, hanyuma ugakoresha ubuhinga bwa none bwa Swift code, wire transfer canke online transfer. Uhejeje kuriha umutahe canke imitahe yawe uca ubika bordero ya banke canke bank receipt, ugaca wuzuza urwandiko rwo kwiyemeza kuba umushoramitahe. Mu gihe bitakoroheye aho uherereye, ugaca ubika iyo bordero canke iyo bank receipt kugira aho uzozira gusuzumisha amafaranga yawe ko yashitse mu kigega ugaca urwuzuza. Ushobora gusaba urwo rwandiko canke ukabaza uko worurungika. Urwo rwandiko rutegerezwa kurungikwa n'impapuro n'urupapuro rwa banki rwerekana ko arishe uyo mutahe wawe canke imitahe yawe
izindi dokima zisabwa ko bizanana harimwo kopi ya pasiporo canke karangamuntu hamwe n'agafoto kawe. Hamaze kuba isuzumwa ko vyose bihuye uba ubaye umushoramitahe. Ivyo vyose bikwiye uba ufise uburenganzira bwo kuronka canke guhabwa ya titre de part. Niyo titre de part ndayigarukako mu kanya. Ushobora kuriha umutahe wawe ucishije kuri aya makonte akurikira. Hariho konte ya Bankobu, izina ni One Africa Investment Fund, ibiharuro mu marundi ni 1974 agakwego 67. Konte y'amadolari muri Bankobu ni 1974 agakwego 83. Swift code ni BCBUBIBI. Konte ya CRDB, izina ry'ikigega canke rya konte ni One Africa Investment Fund, mu marundi konte y'amarundi ni ubusa 15 ubusa 8 ubusa 2 3 ubusa 29 ubusa ubusa. Konte y'amadolari muri CRDB ni ubusa 2 52 8 ubusa 23 ubusa 2 9 ubusa 2. Swift code yo muri CRDB Bank ni CORUBIBU. Konte y'ikigega iri muri Umuco Microfinance, izina ry'ikigega ni One Africa Investment Fund. Konte ni mu marundi gusa, ni konte ni 15,755. Konte y'ikigega muri Money Microfinance canke Money Financial Group, izina ry'ikigega ni One Africa Investment Fund. Konte ni mu marundi gusa, ni 19,18. Mwotahura neza ko ku mategeko ya wawundi ca gisata ca leta kijejwe gukingira imitahe y'abene gihugu, gitegeka ko hategerezwa kuba amasezerano hagati y'aya microfinance n'izindi institution. Ayo masezerano rero yo ku making sure ko amafaranga y'abene gihugu acungiwe neza yarakozwe. Mugabo mwibuke ko banko bifise uruhara rwo kuba umunyezamu canke umugaje w'ikigega. Ayo microfinance rero inyuma y'ikiringo kanaka kitarenze ukwezi aca yimura ayo mafaranga akaja muri Bankobu kuko ni wabifitiye uruhara nyezina. Ushobora kuronka ca gitabo ca prospectus canke kuronka urwandiko rwo kwiyemeza kuba umushoramitahe uciye kuri oneafricainvestmentfund.com canke africandreamassets.com canke ama-email twagiye turabashikiriza. Icicaro gikuru ca One Africa Investment Fund canke ikigega canke abajejwe gucunga no gukurikirana aya mafaranga canke kuyagera ariyo African Dream Assets, ibarizwa ku cicaro ca nimero 11 Avenue de la Grace mu mbavu y'inyubakwa ya assurance ya Bicor. Ama nimero yo gukurikirana canke kubaza ivyo vyose woba wifuza ni guteranya 257 76 96 87 ubusa 5 66 66 59 79. Ibindi vyose ushobora no kuja kuri Google canke hariho hose ukabaza ikigega. Ubu iyi prospectus iri online ku mirongo y'ikigega, ku mirongo y'abafasha gucunga ikigega n'ahandi hose woba wifuza, kuko ni gitabo c'abashoramitahe. Iki gitabo ca prospectus kirimwo uko amafaranga yawe acunzwe, kirimwo uko uzogenda urunguka, kirimwo ukuntu ushobora kugira uruhara
kirimwo ivyo vyose novuga ati biguha uburenganzira bwawe canke ivyo vyose utegerezwa kumenya. Navuze ko ngaruka gatoyi ku kintu kitwa titre de part canke urupapuro rw'umushoramutahe. Twarabivuze kuva no mu ntango. Ubu abashoramitahe bagiye kuronka impapuro ico bita titre de part. Kandi uko tuzogenda turateza imbere iki kigega niko ni titre de part zo ziragenda iragira n'akamaro kanini kuburyo ushobora no kuyisabirako akadeni. Kindi naco kirimo no muri cya gitabo ca prospectus, jewe fise titre yanje ivuga ko fise imitahe 5. Ndashobora kuyihurira n'umuntu akayingurira akanyungukira, tuca tugenda tukagira transfert ikaja kuriwe, jewe nkiyungukira nkibandaniriza n'ivyanje. Nari nababwiye ko jewe nk'umupromoteri wa projet canke wabagiye imbere kugira ibi byose bibeho. Uyu munsi twari twiyemeje gushinga canke kugurura icesi igice ca kabiri cyo kwegeranya no kwakira imitahe ku mugambi wa Buja City Plaza, mugabo ku gice ca mbere gusa, kuri faze ya mbere gusa. Uko tuzoza turatandukira ayandi mafaze niko tuzoza turababwira dusaba abashoramitahe bakazana imitahe. Kindi gikomeye cyane, shimire leta mvyeyi, leta nkozi yizeye abene gihugu bose b'abarundi. Uwo mugambi si wa FABLICE, uwo mugambi ni wa barundi twese, tuwusangiye twese. Ndashimiye leta nkozi, leta mvyeyi yatwizeye kugira ku vy'ukuri dushobore kwiyambika iteka. Narasiguye ndavuga ko iyi faze ya mbere iri mu mafaranga devi yerekana ko iri mu mafaranga arenga gato y'imiliyaridi 95. Ayandi mafaze uko ivyigwa bizogenda biraba tuzogenda turabibabwira. Menya neza rero uko twese abarundi tuja hamwe, abara abarundi bari mu Burundi, abara abarundi bari muri diaspora, mu kugwiza imitahe, mu kugwiza amafaranga, mu kwinjira muri uwo mugambi, ariko tugenda twugurura amarembo. Ikigega ca One Africa Investment Fund ubu n'umugambi wa mbere. Nagiye ndabibabwira kuva no mu ntango, uko tugwiza amafaranga menshi, uko tugwiza inguvu zacu, nta kibuza n'indege ya Air Burundi tuzozugurura. Iko rero nakamo k'abarundi bari ngaha n'abari muri diaspora. Abahinga b'iki gigega bariko bariga neza ukuntu n'abashoramitahe bandi bo mu bindi bihugu bozamwo umutima. Iki turi ku mutima nuko abarundi twese twofatiye mbere. Rero tubabwiye ku mugaragaro, urumva ko abinjiye imbere bagira batangure kwironkera inyungu. Rero niki gice twuguruye novuga ati ni munyaruke, kuko twababwiye ntikizorenza amezi 3. Mugabo ihangiro ryayo twiyemeje kwegeranya rigeze, niyo vyoba mu ndwi imwe tuca twugara. Abazokurikira nabo bazungukira abaje. Ikindi naco nuko umutahe uzoza uragenda ukura uko ibi bikorwa mubona bigenda birakura. Rero ya titre yawe, wa mutahe wawe uzoza uragenda valere twese twibere abagwiza tunga. Iyi mitahe rero mugura si imfashanyo, ni investissement yaba y'imiryango yanyu. Muvyumve neza, si imfashanyo, nugushora imitahe mu vyunguka. Iki kigega je noshinga intahe ko ari cyo kigiye kugura amarembo. Abarundi twese duhereye ku murundi wa Nyarucari, kuko umutahe ni 101 gusa. No mwijoro rimwe ushobora kusororera abagenzi bawe akabagiye. Ariko urumva ko twugururiye bose. Kaze rero twiteze imbere, kaze twiteze imbere, twihiteka amakunga abone ko abarundi bashoboye kandi kwimana yadutoranije. Murakoze. Karibu cyane mu kigo ADA, mu Congereza African Dream Asset. Ni kigo kimwe mu bindi vyemerewe gukora ku isoko
ry'imitahe mu Burundi gishobora kuba ari nico ca mbere cari cemerewe kandi n'ubu kurongora ibigo canke amafaranga yabashize hamwe bita OPC, Organisme de Placement Collectif. Kimwe muri ivyo bigo bya OPC ariyo One Africa, akaba ari umukiriya w'iyo societe ADA. ADA rero ishobora gukora ibikorwa byinshi bitandukanye, naho One Africa ari umwe mu bakiriya, harimwo n'ibindi bikorwa dusanzwe dutunganya tuza gushikako muri kino kiganiro. Mu bikorwa bitegekanijwe muri ADA harimwo ubuhinga bukomeye dukorana n'amabanki atandukanye ariyo Bankubu, CRDB n'ayandi ma microfinance, bidufasha gushikiriza abenegihugu n'abandi batandukanye bagwizatunga n'ibigo bitandukanye gukora ibikorwa bitandukanye ku isoko ry'imitahe. Abantu bahamagariwe kuza kuri ino soko ry'imitahe bo bari bandegaye, n'abantu bose, ari umurundi wese ahari, ari umunyamahanga wese ahari, ari mu Burundi canke mu makungu. Nivyo bigo bitandukanye bikingira impanuka arizo assurance générale, nivyo bigo bitandukanye biziganiriza abantu ari microfinance canke bitegura kazoza ari assurance vie, nivyo bigo bitandukanye by'abagiye hamwe kugira bakora imigambi itandukanye, ico twokwita ama fonds collectif canke ama fonds d'investissement. Eka naturya dushira hamwe, ndakwitse dushira hamwe n'ahari twinshi mugabo aramashira hamwe ko ahurikiyemwo abantu batandukanye, amatontine canke ama association. Eka n'ibigo binini ico twita ama societe akomakomeye akeneye kuronka umusaruro kuri trezorerie ku mari baba bafise mu buryo butandukanye. Nayo mabanke akeneye kwegera abenegihugu mu buryo butandukanye byo gutegura kazoza, ico twokwita investissement, hamwe umuntu agira umutahe ukazurunguka ku munsi nawe nyene agacika ibanke ntonye. Ivyo byose bitunganwa mu buhinga twagize Imana turakorana na Bankubu kandi turayishimiye cyane. Iri mu batanguye kubitahura n'ingoga ko umwenegihugu wese akeneye kugira ico twokwita compte d'investissement, kuko benshi barafise ico bita compte kura bijya ukirira ko umugambi wa misi yose, barafise n'ama compte d'épargne aho ushobora kuziganya amahera, mugabo ntibari bwaronke ico twokwita compte d'investissement aho ugira uti aya mahera ndayabikiye umugambi ushobora kuba ku myaka 20, 30 canke irenga, canke nitwumva isoko ry'imitahe rije ku munsi muraheza ari banke canke ari nk'ikigo ADA mudushikire mutugurire iryo mari. Kuri ivyo rero ADA yaremerewe mu Burundi gukora ku mugaragaro, itangura gukorana na One Africa. Tuzokorana n'ama microfinance kugira abenegihugu bose aho bari bashobore kuronka izo compte d'investissement. Duhereye kuri ibi bikorwa twakoze haciye imyaka 2, nivyo vyari ibikorwa bikeneye kwitegurira bishemeye, arico gituma mubona no munsi twaje gutangura isekeza rigira 2 n'ibikorwa bimaze gutangura, aho dushobora no guha ama certificat, ico twite titre de part, umwe wese akabona yuko amatungo yiwe akingiwe neza, agashobora no kuyereka umuryango, agashobora no kwishora nawe nyene igihe yumvise akarutse. Boneyeho nakanya kugusigura neza ico bavuze prime d'émission, n'igihe ibiharuro tuba tugeze ko tuba tubona ko bishemeye, ko bikenewe yuko abari muri ico kigega
boronka akarusho kubera ibikorwa muri rusangi biba bimaze gutegurwa canke gushikako aba ari vyiza cane. Ivyo bigakomezwa nuko kw'isoko hariho abavyemeye. Mu kuvyemera nabo bagura gushasha, kivuga yuko n'inyuma y'igiringo ca kabiri hazoza n'ica gatatu, mugabo ntibizoba bimeze nko mu kiringo ca kabiri. Ubu nuko tubona yuko ibikorwa vya bimeze neza, duhamagariye abarundi bose kuza kuri kino kiringo kigira kabiri. Babivuze, jewe nashitse hano nk'userukira ikigega One Africa Investment Fund. Iki kigega rero jewe mfashe rino jambo kugira ngo ndabayagire ivy'ikigega nsimba, ndabayagire n'ivy'uyu mugambi wa Buja City Plaza. Nayo majambo abiri. Kuvyerekeye ikigega, mwumvise neza yuko uwagize imbono y'uyu mugambi wa Buja City Plaza amaze kuwushikiriza igihugu, yahavuye yiyumvira ingene uburyo bwoboneka bwo gushira mu ngiro uyu mugambi. Aca asanga ni vyiza yuko uyu mugambi wokorwa ukozwe n'abantu benshi ariko kandi batavunitse, kuko havuye hiyumvirwa umutahe woshigwa muri no mugambi ku giti c'umuntu umwe ku mutahe umwe, hakaba hashinzwe umutahe w'ibihumbi 100 mu marundi nkuko vyashikirijwe, n'umutahe w'idolari 100 mu mafaranga y'abanyamerika. Aho hakazohora hiyongerako amafaranga yo kwinjira 3% n'amafaranga 3% mu marundi canke mu madolari, bisigura ibihumbi 3 mu marundi n'amadolari 3 mu madolari. Uno munsi mukaba mwumvise yuko uwo mutahe rero igice ca mbere wari kuri ako gaciro, ubu ukaba kubera imvo badusiguriye z'ibimaze gukorwa n'ibimaze gushikwako n'abanyamitahe bamaze kwitanga, umutahe ukaba ushitse ku bihumbi 111 vy'amarundi n'amadolari 111 y'abanyamerika. Uyu mugambi rero nkuko mwavyumvise tuwita umugambi w'umwambiro catalisateur. Yes. N'umugambi uje kuvyura canke kunganira iterambere ry'igihugu ubwa mbere. Ubwa kabiri n'umugambi uje kunganira iterambere ry'umushoramitahe umwe wese ku giti ciwe. Kubw'ivyo rero kuri uyu mugambi wo kubaka isoko, vyabaye ngombwa yuko hajaho amasezerano yo gufatanya ibikorwa na leta biciye muri mu masezerano bita partenariat public privé. No kuvuga no mugambi umushoramutahe yigenga afatanya na leta mu gushira mu ngiro igikorwa kizanira inyungu abene gihugu n'igihugu. Tumaze kumvikana na leta rero yuko uyu mugambi woja mu ngiro, twarasinya amasezerano nkuko mwagiye murabikurikirana. Hanyuma leta yemeye ko irungika ishira hamwe riserukira ari ryo bije ya banke y'ugwaruka, ariyo yahavuye ifatana n'iri shira hamwe jewe ndiko ndaserukira uno munsi One Africa Investment Fund. Niho baciye bavyara ishira hamwe bahuriyemwo ari ryo rizoshira mu ngiro no mugambi Ubaka Landmax. Mugabo muri ryo shira hamwe rero Ubaka Landmax mwumva rigizwe n'abashoramitahe babiri aribo bije na One Africa. Umwe wese arafise ivyo yiyemeje, ivyo bita les obligations
ubwa mbere hariho obligation financière ivyo kuzana amafaranga ivyo abo abashoramitahe babiri bije na One Africa ico bagihurirako bose bariyemeje yuko bashiramwo amafaranga. Hambavu y'ivyo One Africa yahavuye yaciye yiyemeza yuko ifise iyi obligation technique arico gikorwa rero cyo gushira mu ngiro neza na neza ibikorwa vy'ubwubatsi. Arico gituma rero uno munsi mubona ngaha kuri kino kibanza c'ahahora isoko ibikorwa vyo kubaka vyatangiye kuja mu ngiro haraheze nk'indwi zitatu mbere biriko birakogwa, biriko bishigwa mu ngiro na One Africa Investment Fund. Arico gituma kuri uno munsi arico gituma kuri uno munsi wo gutanguza isekeza, tugite isekeza ryo kwegeranya imitahe, gusubira kwegeranya imitahe kuko isekeza rya mbere ryarabaye mwarabimenye kandi mwaranabimenyesheje abantu ca gihe uyu mugambi watanguzwa. Ubu rero ni isekeza rya kabiri. Iri sekeza rya kabiri rero ku bwa One Africa tugiteze ko ibintu bihambaye cyane dufatiye ku byo abashoramitahe bakoze muri ca gice ca mbere c'isekeza rya mbere, aho twakoze akanya gato cyane twabimenyesheje mu kanya gato. Abashoramitahe bakaba bari bashize mu kigega imiliyaridi zirenga 5 z'amarundi n'amadolari atari make. Ahano bamenyesha yuko kugeza k'uyu munsi abashoramitahe 5,638 bamaze gufata imitahe muri uyu mugambi. Nkuko twari twavuze ko uno munsi ari gugururiya icese igice ca kabiri cyo kwegeranya imitahe muri One Africa Investment Fund ku mugambi wa Buja City Plaza kuri faze ya mbere. Twababwiye ko ubu hari igitabo ca prospectus kigenga umushoramitahe wese canke uwo wese yoba yipfuza kubona uruhara rwiwe, uburenganzira bwiwe n'ukuntu imitahe yiwe icunzwe canke ikingiwe ubu no mukazoza muri icyo kiringo cyose twagiye turavuga. Turamenyesheje kandi ko vuba bwango tugira dutangure kampanye zo kugendera mu ntara zitandukanye ngaha mu Burundi nyene. Muri uku kwezi tugira dutangure ku8 murumva ko tuzogenda turaca mu ntara zitandukanye mu nzira yo kubandanya dufasha abantu kubitahura kurusha. Turamenyeje kandi ko tuzogendera ibihugu bitandukanye vyo hanze muri diaspora, naho nyene gufasha gutahura neza kubabuza bavyifuza mu kwezi hagati ku9 n'uku10. Ndaciye akarongo rero ko ukuza kuba umushoramitahe, kugura umutahe wawe kare ni kutangura kuronka inyungu, kimwe twita prime d'omission. Kandi wumve ko uwagiyemwo kare azunguka kubaje mu gice ca kabiri no kubaje mu gice ca gatatu n'abazoza. So kuza kare niko kunguka cyane. Ubu rero umutahe ushobora kugura gute? Icambere cyo amadokima ya prospectus, amadokima y'ugwandiko rwo kwiyemeza kuba umunyamitahe cyangwa umushoramitahe ari kuri site ya One Africa Investment Fund, ya African Dream Assets n'ahandi hose, n'amatelefone twagiye turabashikiriza. Ushobora kuyaronka amadokima guhera igisaha nyene. Imitahe y'igice ca kabiri twababwiye ko ubu umutahe w'amarundi uri ku ibihumbi 111, umutahe w'amadolari ari ku 111 ry'amadolari. Uyu munsi urashobora gutangura kugura. Ndasubiyemwo kuza kare
ni kutangura gushikira inyungu kare. Ikigega icicaro cyaho ushobora kuguraho imitahe. Twavuze ko ubu ikigega gikorana direct na bankobu. Ahariho hose wipfuza hari bankobu ushobora kugura umutahe. Twavuze ko hari n'abandi bafasha atwovuga CRDB. Urashobora kuja kuri CRDB ukagura umutahe. Twavuze mani microfinance. Twavuze umuco microfinance. Kandi turanahamagariye nayo n'ibindi bigo bifasha kudandaza imitahe nka Lumitel canke Lumikash, navyo biyize tubishire muri game tworohereza bene gihugu twese hamwe. Ayo buying sales ni nkuko twavuga ko no ngaha ku isoko rikuru rya Bujumbura kujya mwagiye murabibona muri kampanye ya mbere, ubu turuguruye agence ngaha canke akaguriro ngaha abifuza kugura imitahe bashobora kuza baraca. Banko bizoborohereza izana umwaja n'abandi kugira bashobore kuza barakira amafaranga ngaha nimba vyemewe n'amategeko. Mugabo turabemereye no kubakira no kuza turabandika ngaha nyene. Twarababwiye ko ibi bikorwa ari ivy'abene gihugu. Buja City Plaza vuba cyane tuzongera tubatumeko tugireyo press conference yo kubamenyesha ibijanye techniquement n'umugambi uri kurashigwa mu ngiro wa Buja City Plaza. Tunababwire igihe tuzoza turugurira amarembo abene gihugu kugira baze baraza kuraba imari zabo, baze kuraza bararaba isoko ryabo aho rigeze, ubwo n'uburenganzira bwabo. Ico rero mu byo twovuga twatanguye tubivuga, turashimiye uhoraho bwo mwijuru. Imana yacu niyo ituma ibi byose biba. Muvyumve neza ko umugambi ni uhoraho, n'umugambi Imana yashimye kwereka abarundi ko ibakunda kurusha abandi. Mugabo nitwemera tukavyumva ko idukunda, uzovyanka nawe tukigira nakazi kiwe. Rero turashimiye cyane gose Imana, turashimiye cyane gose leta mvyeyi, leta nkozi, turashimiye gose abashora mitahe, turashimiye gose abo bose bagiye baragira uruhara kugira ibi byose bibe. Kujya twababwiye guhera kuri itariki 28 z'ukwezi kw'indwi 2026 igice cya kabiri cyo kwegeranya imitahe kiratanguye. Ibindi tuzobibamenyesha mu nyuma. Murakoze cyane.